Ndakuramukije ndaguha ikaze ni Jeff Habyarimana mugomba muganiye muri kino kiganiro aho kuri uno munsi tuza kuvugana ku bintu byerekeye ubutunzi. Maze imyaka myinshi, maze imisi myinshi nganira n'abantu hirya no hino baba rugwaruka canke abandi bantu bakuze bafise umuryango, ugasanga abo bantu barafise ibibazo by'ubutunzi. Ibibazo ushobora gusanga nk'umuntu wo kwibaza yuko yoba ahembwa amafaranga menshi, yoba akora nko muri societe nziza canke agakora nko muri ONG nziza, canke ugasanga akorera nk'umuntu yikorera utwabo, ugasanga naho ahembwa amafaranga meza ugasanga ariko ntashobora kuva ku itariki imwe gushika ku itariki 30 atamanje kugenda gusaba nk'ingurane hariya muri bank canke muri microfinance canke akayasaba abagenzi. Rero ivyo onye kenshi nasanze biva ku bintu bitatu abantu tutamenya. Ibintu bitatu novuga yuko ari umushinge w'ubutunzi, ibintu bitatu bishobora kugufasha gusohoka mu bibazo urimo uno munsi, aho ushaka kwibaza yuko amafaranga uronka umengo ni makeyi, mbere naho bokongera hariya ku kazi ukaguma ubona umengo ni makeyi, ariko kubera kutamenya ivyo bintu bitatu ugasanga ahubwo biguma bigusubiza inyuma. Uno munsi rero wombaza ati ivyo bintu bitatu ni ivyahe? Mbega urashaka kumenya ukuntu woronka, wokoresha, ukongera ukagwiza amafaranga. Ivyo nivyo bintu kuri uno munsi tugiye kuganira. Nongera ndaguha ikaze, agasanga uri mushasha ndagusavye umanuke ngaho hepfo ugire subscribe, hanyuma unduhe na like niniya cane, agasanga ivyo tuvuga ubiryohererewe, ubinezererewe, agasanga waravye nk'izindi video zacu twaba twarakoze byo bavyara kuryoheye, utubwire ngaho muri commentaire, agasanga ibi turiko turavuga kuri uno munsi navyo ari ikintu byo kwigisha canke bikakungura. Nariko ndavuga urashaka kumenya ukuntu woronka, hanyuma ukamenya ukuntu wokoresha, ukamenya ukuntu mbere wogwiza amafaranga. Mu bisanzwe ibi bintu ngomba mvuge niwo mushinge, ntavyo twabonye ku ishure, ntavyo batwigishije. Urya iyo heje secondaire canke ugaheza amashuri nyene yisumbuye, uba ufise amanotion menshi, ufise ibintu bawurize vyinshi, wawarize za chimie, za physique, mbere n'ivy'ubutunzi, uriga economy, uriga n'ibindi bintu vyinshi, ibiharuro, uriga ibintu vyinshi cyane, ubuzi ibintu vyinshi. Ariko ivyo ngomba ndakubwire hano nukuri ni gake, agasanga warabibonye nuko ushobora kuba warasomye ibitabo canke ukumva abantu bariko barabivuga. Ariko uno munsi ino video ndiko ndakora mu bisanzwe si video isanzwe, ariko ni video yo gusubiramo, ugasubira ukumviriza kugira ngo bishobore ibintu tugomba tuvuge ngaha, ibintu bitatu twavuganye, kuronka, gukoresha, mbere no kugwiza amafaranga bigufashe mu buzima. Nico gituma no kubwira agasanga uri kuranyumviriza wofata agakaramu, ukongera ugafata n'agakaye ukazurandika, kuko ndabizi yuko ibintu ngomba mvuge ngaha anye biza kukwigisha cyane gose mu buzima. Rero ntakurandiriye, ntavuze menshi, uno munsi twagomvye yuko ino video iba nka live. Uti kubera iki? Kubera bisanzwe ikintu ndiko ndavuga nuko ndagifise ku mutima, nuko nshaka kwibwira wewe ukimenye, nuko nshaka kwibwira wewe kugira ngo gishobore kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Dusubiye inyuma gatoyi, basokuru bacu baba aba hano mu Burundi canke basokuru bo muri Afrika bari abantu bakomeye cyane. Basokuru bacu bari abantu bagwanye intambara, bari bafise ubuhizi, ariko bari bafise n'ikintu n'ijambo, ariko hariho n'ikindi kintu basokuru banyigishije. Basokuru bari abantu batunze cyane. Wombaza ati kubera iki basokuru bari batunze? Nuko bari bazi kwitunganiriza ibintu vy'iwabo. Bisanzwe gutunga si kugira amafaranga menshi, si kugira ibintu vyinshi, ariko nukumenya ukuntu ushobora gutungana cyane cyane mu buzima bw'iwawe, ukuntu ushobora gutunganya utwawe bitamanje kukugora cyane. Ugasanga umuntu ahubwo wa wundi muntu afise ibintu vyinshi, ariko avuga ati none nakabayeho gute ko mbona atagenda arasaba amafaranga, nakabayeho gute, akibaza ivyo wawe, kandi ukaba unezerewe, ukaba ufise n'amahoro mu mutima.
rero nariko ndakubwira basokuru bari abantu dufate barima canke bakorora. Rero muri ubwo burimyi bwabo basokuru bimbuye umwimbu, baragenda bakarima bimbuye umwimbu bakuyemwo, harimwo ivyo bafungura, hanyuma hakabamwo ivyo babika mu kigega, hanyuma hakabamwo n'ibindi babika kugira ngo bibe nk'imbuto. Izo mbuto zikazoterwa mu murima kugira ngo bashobore kugira kwimbura kandi. Rero n'ibindi ko ndavuga nkaco kimwe, isanzwe maze kubona ibintu byinshi. Urashobora gusanga ari nk'ugwaruka canke umuntu ukaronka amafaranga uno musi, ariko ugaca usanga ayo mafaranga umengo ntaca kumariye. Ugasanga nko ku gatandatu canke kuwa gatanu hashitse, ugasanga amafaranga bayakoreje yose yaheze, maze hageze kuwa mbere ugasiga uribaza ati mbega vyagenze gute. Rero nico gituma uno musi nagombye gukora ino video ndakwereka ukuntu woshobora wayaronse, ukamenya ukuntu woshobora kuyakoresha, ukamenya ukuntu woshobora kugira gute kuyagwiza akabana menshi. N'abasokuru nuko bari bameze, hari ivyo barya, hari ivyo bashora ku isoko, hariho n'ivyo babika kugira ngo bibe imbuto basubire babitere kugira ngo bisubireho umwimbu. Rero no ku mafaranga yacu nayo turonka igihe cose nuko nyene biba bikwiye kugenda. Ariko niyumviriye ati hamwe novuga byose gushika ku mpera ivyo bice bitatu, video yoba ndende. Nico gituma kuri uno musi nagomba ndakubwire kuvyerekeye ukuntu woshobora kuronka amafaranga, kuko ugwaruka rwinshi ushobora gusanga rufise inguvu, rushobora gusanga mbere rwarahejeje no kwishure, ari ugasanga biramugora kugira ngo ashobore kuronka amafaranga, ugasanga mbere aricariye. Ariko hari ibintu vyinshi ushobora gukora kugira ngo bishobore guha amafaranga. Rero muri ivyo vyinshi ngo ushobora gukora uno musi muri kano gace ka mbere ko kurondera cyangwa ukagomba ukaronka, kubera wamaze kurondera hajya uraronka. Nagomba ndakubwire ukuntu ushobora kuronka amafaranga, ndaguha akarorero kamwe nawe gashobora kugufasha n'undi gashobora kumufasha kugira ngo ushobore kuronka amahera, kubera nta muntu yoshobora gutunganya, nta muntu yoshobora kujera amafaranga adafise. Ubwa mbere ntezo gutangura kukubwira ukuntu wayaronka. Urashobora kuba umunyeshure uhejeje n'umwaka uri kuri segondere, hanyuma ukavuga ati mbega jewe ko nkirindiriye kuja hariya kuri universite, mbega nokora gute, nokora iki kugira ngo nshobore kwibeshaho. Kuko benshi hari igihe usanga akeneye nkugira urubanza canke kuduga ruguru kuramutsa abasokuru canke gukora ivyo wiwe, ushobora gusanga amaze gusaba amafaranga abavyeyi, ugasanga ahubwo asubiye kuregwa nk'umwana mutoya. Ariko ivyo honye hariho abo bideranje, mugabo n'abandi bavuga ati nuko mbuzi ico nkora gusa, ariko yakana ifite ico nkora nova muri bino bintu. Rero kugira ngo ushobore kwitunganiza ivyawe, kugira ngo ushobore kuronka amafaranga, uno musi ni inkuru nziza kuri wewe. Teguriye yuko no kubwira ikintu ushobora gukora. Ico naco sikindi, ico naco ni umugambi wo kwigisha mu bisanzwe. Si mpaka wigishe ngo mwishure ngo uje hariya gusaba akazi canke kugira gute, ariko urashobora kwigisha uhereye ngaho muri quartier. Nukuvuga gute? Nukuvuga abantu mubana barafise abana, abantu mubana ari abavyeyi usanga bafise akazi, ugasanga nta mwanya bafise wo guca ku mugoroba bakoresha ma devoir abana babo. Rero ushobora kubegera abo bose, ukegera nk'umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Ushobora gusanga bafise nk'abana babiri, batatu, umwe, hama ugasanga urakoranije nk'abana bashika nka 10. Abavyeyi babikwemereye yuko bashobora guha ako kazi. Abana 10 dufate yuko umwana umwe ku kwezi bashobora kuguhemba ibihumbi 15 kugira ngo ubigishe, wongere ubakoreshe n'ama devoir baba bahaye kwishura. Muri abo bana 15 ku mwana umwe ku 15 urumva ni 150 ku kwezi. Amafaranga ni menshi cyane. Hariho n'abantu baba fonctionnaire bakorera leta cyangwa bakorera abandi bantu, ushobora gusanga ayo mafaranga batayaronka. Hama rero muri ayo mafaranga umaze kuyaronka, arashobora kugufasha mu buzima wewe nyine, arashobora kugufasha, agafasha muri bya bindi wahora usaba nk'abavyeyi, usaba n'abagenzi, we arashobora kugufasha. Rero umaze kuyaronka, ubwo n'uburyo bwa mbere ndakubwiye, nako ndakubwiye yuko hariho kuronka
gukoresha ukongera ukagwiza amafaranga. Muri ubwo buryo bwa mbere rero narimeje kukwigisha ukuntu ushobora kuronka amafaranga, ariko si ubwo buryo bwonyine, hariho ubundi buryo bwinshi cyane umuntu ashobora gukora amafaranga, nko kudandaza, ukagenda ukadandariza umuntu, washobora kudandaza amagi. Mu minsi yahera nari nicaye ahantu ku mugoroba duhura n'umwana ariko aradandaza ibintu by'ibimamiro by'imidahara, ndamubaza ati none kuri kudandaza ibintu bya gutyo? Arambwira ati je ndiko ndabidandaza kugira ngo nzoronka amafaranga yo muko buguruye amashure, nzoronka amafaranga yo kugenda ku ishuri. Narumvise ivyo bintu binyubatse bimpaye icigwa, ndavuga ati kumbe hariho n'abana babona kure, babona yuko boshaka kwirihira ibikoresho, babona yuko boshaka kwitunganiza ivyabo. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu n'umwana aba yaratahuye, kubera se umuntu wari wese ashobora gukora ibintu bya gutyo. Ni umwana aba yaratahuye yuko ateza gukura amaboko mu mpuzu agakora, hama ukuye amaboko mu mpuzu uraronka ayo mafaranga. Kandi si cyo cyonyine, hariho n'ibintu byinshi cyane rwose umuntu ashobora gukora kugira ngo aronke amafaranga. Nubwo buryo bwa mbere nako ndagusigurira byinshi. Hariho n'abandi bantu benshi bakora ibindi bintu byinshi, hariho abafite amatafari, hariho abagenda gutwara amamodoka, hariho ibintu byinshi umuntu ashobora gukora byinshi cyane rwose. Byinshi ushobora gusanga n'abantu mbere bagaya gukora, ariko ivyo nyene ugaya gukora birashobora kuba birimo amafaranga kurusha uko wewe wavyibaza. Abantu benshi bashaka kwambara neza, bashaka kubaho neza, ariko bagatinya gukora. Ariko ikintu cya mbere no kubwira nuko ukura amaboko mu mpuzu ugatangura ugakora kugira ngo ushobore kuronka umwimbo. Nongera ndagusezera akakara gace ka mbere nkuko nakubwiye ukuntu ushobora kurondera ukaronka amafaranga. Mu gice cya kabiri kino video tuzoganira ku kuntu ushobora gukoresha amafaranga wamaze kuronka, kubera benshi usanga batazi gukoresha amafaranga baba baronse, ari byo bituma bama mu ngorane, ari byo bituma bama bagenda gusaba amadeni, ari byo bituma ibintu byinshi, ingorane nyinshi cyane zamazishika. Hariho n'abantu usanga arabaye escro kubera ubukene, ugasanga umuntu mwese, ariko suvuga ngo bari umukene gusa, ariko ni kubera adashobora gutunganya ivyiwe, niko adashobora gutunganya, niko atazi ukuntu ajya amafaranga muri tuye duke yoronka, ukuntu yoshobora kudukoresha kugira ngo abeho, abandanye abeho. Wowe nkurikanye kuva mu ntango, ndagushimiye cyane, ndakubwira ati ntawe utaha mu gace ka kabiri tuzoraba ukuntu bashobora gukoresha amafaranga. Uzonkurikirane, uzogumane nanje, agasanga ivyo twakuturavuga byakuryoheye canke hari ico byagize muri wewe, hari ico byakoze muri wewe, cangaho muri commentaire tubwire ati ivyo mwari kumuravuga byaturyoheye, ivyo mwari kumuravuga byari bimeze neza. Ndagusezera kandi ndagushimira cyane.